n'amatohoza n'iperereza ariko buriya CNDD-FDD kuva igifata ubutegetsi murazi ko haheze nk'imyaka ngira umwe canke ibiri ariho Petero Nkurunziza yakorana n'u Rwanda kandi ico gihe Burundi n'u Rwanda byari bimeze neza cyane n'abanyarwanda ndetse bari baratashe bareveriyo ndikuriyo ndetse n'abagabo bandakugarika aba ni bamwe mu barugwana shyaka bakomeye by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi njyango ibi bintu tugiye kubyinjiramo ariko turaza kwinjira dusuhuza abantu benshi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi nyamuneka kuko badukurikira bari mu makorine agiye atandukanye badukurikira bari muri korine Mujejuru badukurikira bari muri korine Mulangala badukurikira bari muri korine ya Kinazi badukurikira bari muri korine ya Tongo badukurikira bari muri korine by'umwihariko zigiye zitandukanye tubasanga Bubanza Kirundo Gitega mu gisagara cya Bujumbura bariyo 5 tubasuje ariko kandi rwose nyamuneka tubaye n'ikaze hano kuri Duniani Kote TV cyangwa se TV Duniani Kote muri rusange. Turaza gusuhuza abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda Kude Chapeau Kigali mu Rwanda bari Kampala muri Uganda bari mu gihugu cya Tanzania bari Malawi South Africa ndetse bari za Zimbabwe na za Zambia tubahaye ikaze ku mugabane w'Uburayi tubahaye ikaze by'umwihariko kuko badukurikira bari mu ntara ya gatandatu diaspora badukurikira bari muri Canada mu Bubiligi mu Bufaransa barahari cyane tubahaye ikaze by'umwihariko tubikuye ku mutima muraza kunyemerera tugaruke kuri byinshi bigiye bitandukanye ariko tunaze gushinga agati ahantu bita Uvira ubu tuvugana Uvira yamaze kuba ibindi mu minsi ishize M23 yabari ahitwa za Gatogota ndetse na za Ruvunge iyi ni imisozi icunga mu mujyi wa Uvira uyu mujyi wa Uvira uri mu byago ubu tuvugana bikomeye cyane kuko ni umujyi by'umwihariko ufite aho uhurira n'igihugu cy'u Burundi ni umujyi uhererekana imbibi n'igihugu cy'u Burundi murabizi Red Tabara iri muri Sud Kivu Red Tabara iri muri Sud Kivu iyi Red Tabara irwanya umurwi cyangwa se ubutegetsi bw'u Burundi mu gihe Uvira ibaye cut off M23 ikasigarana murabizi neza yuko igihugu cy'u Burundi kiraza gutangira guhura n'umutekano mu ngira ngo yenda ibi tugiye kwa tubyinjiramo tubiva imuzini muzingo muraza kunyemera tubikomozo ariko kandi rwose nyamuneka tubive imuzini muzingo kuko muraza kunyemera nko tugaruka kuri zingingo z'ingenzi zikurikira turaza kugaruka ku witwa General Prime Niyongabo mu kanya gato gashize amaze gutegura icyitwa inama by'umwihariko y'aba general mu gihugu cy'u Burundi akaba ari inama igiye kuganira ku kijyanye n'umutekano muke cyangwa se ugomba kongerwa no mu gihugu cy'u Burundi turaza kugaruka mu gihe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura murabizi hamaze iminsi hamenwa ibikoresho by'ababirigi bikaba ari ibikoresho by'umwihariko birimo biraza uko bwije nuko bukeye abikomeje no kugenda byifashishwa mu buryo navuga yuko ari ubwo kurwana bafatikanyije by'umwihariko nizi FDLR by'umwihariko bohereza ku butaka bwa Republika Demokarasi ko ku munsi waje murabizi yuko indege y'Abarundi yarasiwa ahitwa Lungu ese ibi bintu murabizi neza ubu tuvugana n'amakuru yemeza yuko za ndege zo mu bwoko bwa kamikazi zimo ziraza mu mujyi wa Uvira ariko izi ndege nazo bikarangira zirashwe muri rusange ngira ngo byose ugiye kwa tubyinjiramo tubiva imuzini muzingo muraza kunyemera tugaruke muri CNDD-FDD iri ni ishyaka riyobowe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye ndetse riko butegetsi ubu tuvugana na n'ubu riracyahangana riracyakozanya ku rwego hejuru bamwe bati turaza kuyoba abandi bati ntituri buze kuyobora ibi nabyo turaza kuba tubiva imuzingo turaza kugaruka kubikomeje kugenda bivugwa uwitwa General Neva ati ntibishoboka twebwe nk'umurwi wa CNDD-FDD turaza gukomeza tuyobora igihugu cy'u Burundi ngira ngo ibi ni bimwe mu bintu ari kugenda yigamba ndetse anagarukaho bishobora kuza gutuma abitwa bandakugarika bishobora kuza gutuma abitwa ba Reverien Ndikuriyo uyu ni umunyabanga mukuru wa CNDD bishobora kuza gutuma abitwa ba Agathon Rwasa batavuga rumwe n'ubutegetsi bishobora kuza gutuma abitwa ba General Bunyoni bari mu magereza bahaguruka bagatangira kwibaza kuri ibintu uyu mugabo akomeje kugenda atangaza nyuma yuko igihugu cy'u Burundi ishyaka riri ku butegetsi rikomeje kugenda rifata
icyitwa by'umwihariko ubutegetsi cyangwa rikomeje kugenda rifata icyitwa ibibanza byinshi kugira ngo bongere kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ibi birimo biratera ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura muri rusange. Turazana kubyinjiramo ngira ngo muraza kunyemera tugaruke gato ku makuru agiye atandukanye. Hari n'amakuru yabaze kugenda amenyekana ku bijyanye by'umwihariko n'icwa ry'abasirikare by'umwihariko no mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bapfira mu ishyamba rya Kibira. Turaza kuba tubikomozaho, muraza kunyemera dusimukire ku bitangazamakuru byandikira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hari ibitangazamakuru nk'igihe, hari ibitangazamakuru rwose bikomeje kugenda bigaragaza yuko rwose ibintu bitameze neza mu gihugu cy'u Burundi. BBC gahuza muryango hari ibyo irimo iratangaza, nabyo turaza kuba dukomozo tuva imuzi n'imuzingo by'umwihariko muri rusange. Muraza kunyemera tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Ariko nimba utari wakora subscribe, icyo usabwa natindi ni ugukora subscribe kugira ngo tujye tugendana neza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Reka twiruke cyane rero ibi bintu ngira ngo tubyinjiremo dukubite tubangura mwa bantu b'Imana mwe. Ariko uyu munsi muze kumbwira ukuntu amashusho muri kuyabona, nshimira kabisa bataramu bari ku buhanga bw'ibyuma. Ubwo ngubwo ubundi kwa kundi bavuga bati hari igihe umuntu agera mo hagati akumva hari ikintu amaze gushyira mu nda. Nanjye numvishe yuko hari akantu maze kubahereza, ntangira kugenda gake. Yes, ni ukuvuga ngo rero hano nabohoze mbona ibitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Rwanda nabyo hari ibyo bitangaza. Ngira ngo tumaze iminsi tubona ikijyanye n'iyamamaza cyangwa se no gutangira kwamamaza abarwanashyaka mu gihugu cy'u Burundi. Nabyo ni bimwe mu bintu by'umwihariko bikomeje kugenda bivugwa. Ariko mwamaze kubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutegura umushinga wazo ku masezerano y'amahoro arambye hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bintu mwabibonye neza? Ibyo bintu mwabibonye neza nyamuneka. Ni ukuvuga ngo rero ibi nabyo ni bimwe mu bintu bishobora kuza gushyira pressure ku gihugu cy'u Burundi. Ibintu bikaba byakomeza kugenda biba bibi cyane muri rusange. Ngira ngo tunirukanse cyane, reka duhita twikomereza kuko nabona ibitangazamakuru byandikiye hano mu gihugu cy'u Rwanda nta kintu kidasanzwe byanditse uretse imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ikomeje kugenda ivugwaho. Ubu tuvugana abantu bari ahantu bita Masisi ku zone, abantu bari ahantu bita hano za Myanja kwa ba General Kagiri, abantu bari ahantu bita hano za teritwari ya Rubero. Aba ni bamwe mu bantu by'umwihariko bakomeje kugenda bumva imiripuko ku rwego rwo hejuru, bumva ibyitwa bya Nyamugigima, bumva icyitwa rwose amasasu menshi. Ariko n'umundi ibintu bimwe M23 iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ize kuba bishyira ku murongo. Ariko ibi ntago ari nabyo byatuzanye, ahubwo reka tubanze gato twinjiye mu gihugu cy'u Burundi. Ibyacyo kugeza amaginga bikomeje kuba gateranzamba kanyira wa nzamba. Ariko duhere hano za Gitega. Ni Gitega irimo abayobozi benshi, ariko kuba aba bayobozi bari muri Gitega ni bamwe mu bayobozi bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uwitwa Neva yongera kuyobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027, dore yuko amatora mu gihugu cy'u Burundi aribwo ateganijwe. Ibi rero birimo biraba ni bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gutuma rwose nyamuneka abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se bamwe mu bikomerezwa mu gihugu cy'u Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi bahaguruka bakarwanya ubutegetsi bwo witwa General Neva. Kuko yenda tugaruka gato nko ku uyu mugabo bita ni Reverien Ndikuriyo, uyu abarizwa muri CNDD FDD ariko navuga rumwe n'ubutegetsi. Tugaruke kuri uyu mugabo bita Ndakugarika. Tugaruke kuri aba Agathon Rwasa,
aba ni bamwe mu bagabo batari indani muri CNDD ariko nanone batabona avuga rumwe n'ubutegetsi ndetse bahora banakora ibishoboka byose kugira ngo barebe yuko umutekano hano mu gihugu cy'u Burundi wagaruka ariko ukagaruka havuyeho ubutegetsi buriho hagiyeho ubundi butegetsi bugendera mu nzira ya demokarasi kuko nimba twibukiranya neza muziki ubona Red Tabara ibarizwa mu mashyamba by'umwihariko ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo inshuro nyinshi itangaza ko ikijyanye n'umutekano mu cyaro mu gihugu cy'u Burundi cyamaze kuba ibintu by'umwihariko bikomeye cyane cyangwa se bitari byiza. No kuvuga ngo rero ibyo byose twabikusanya twashyira mu gatebo tukabona ari bimwe mu bintu bishobora guteza akaga gakomeye. Ikindi kandi nanone uyu bunyoni uri muri gereza, uyu bunyoni uri muri gereza amaze igihe kitari gito by'umwihariko ari muri gereza aho arimo aragenda rwose akurikiranwaho ibyaha byinshi. Ni umugabo bashinza kugerageza gutera kudeta igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015 muribuka kudeta yageragezwe. Iyi kudeta ikageragezwa bavuga yuko bafashe radio ndetse na televiziyo ariko nyamuneka iyi kudeta bikaza kurangira yanze. Uyu bunyoni ibi ni bimwe mu bintu ashinzwa ndetse n'indi kudeta by'umwihariko imaze nk'imyaka 2 nimba nibeshye nayo igeragezwa hano mu gihugu cy'u Burundi itarigeza ica mu mucyo nayo bagenda bashinza uwitwa uyu mugabo ngo ni General Guillaume Bunyoni bavuga yuko rwose nyamuneka ibi byose abyisha inyuma. Ibi rero bikaba bimwe mu bintu birimo biratuma uyu mugabo agumishwa muri gereza mpaka aho General Neva yongeye kuyoborera igihugu cy'u Burundi. Mu gihe uyu mugabo yaba avuye muri gereza bivuga yuko bigendanye n'imbaraga afite muziko yigeze kuyoboraho Police Nationale y'igihugu cy'u Burundi abigendanye n'ubushobozi afite n'uburyo abaturage bamwubaha avuga ari kijyana mu baturage ngo birashoboka ko ashobora kugenda ku byo abaturage bashaka akagira ibyo basaba noneho akagira n'imbaraga zo kuba yakora ibishoboka byose by'umwihariko agahangana na General Neva mu matora ateganyizwe. Kandi mu gihe umugabo yahangana n'uwitwa General Neva biroroshye cyane kugira ngo ubutegetsi by'umwihariko ahita bwigarurira. Biroroshye cyane kugira ngo ubutegetsi ahita bwigarura muri rusange cyangwa ku buhanga bw'ibyuma yenda bakoresheje uburyo bw'ibimenyetso baze kugerageza kutubwira ku minota kuko hari iminota tutarenze buri yegeze nko muri 15 gutyo mwabantu b'Imana mwe dusa nkaho tugize gute dusoze. Ariko reka twikomereze by'umwihariko tugende twapudetinga abantu by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye tubabwira uko twaswa ihagaze tugaruka ku kijyanye n'imyiteguro cyangwa se imyitozo hano mu ishyamba ry'ikibira ikomeje kugenda itangwa. Tumaze igihe tubabwira FDLR tubabwira Imbonakure tubabwira abanyamurenge batwarwa mu gisirikare ku gato tubabwira ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe kugira ngo banabona abasirikare boherezwa muri RDC. Ibi byose hano mu gihugu cy'u Burundi birakorwa ariko nanone bikaba bimwe mu bintu by'umwihariko navuga yuko bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. No kuvuga ngo rero imyitozo imaze iminsi inaba nayo yatumye ku munsi w'ejo abaho deployment kuko nimba twakurikiranye neza hadeployenzwe ibihumbi bigera kuri 3 hadeployenzwe ibihumbi bigera kuri 3 ababoherezwe ahitwa Uvira ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bakaba namwe mu bashobora kuza kwifashishwa mu gihe habayeho igitero kizasarambwe by'umwihariko mu gukuramo uyu mujyi wa Uvira. Murabizi yuko rwose imbunda zose z'abarundi bamaze kuzitereka muri uyu mujyi kugira ngo M23 idakontrola uyu mujyi. Baravuga bati mu gihe abitwa ba Kiropapa baba bari muri uyu mujyi, bakavuga bati mu gihe abitwa bazowa narifa baba bari muri uyu mujyi, bakavuga mu gihe abitwa ba Colonel Munyakazi baba bari muri uyu mujyi. Uko byagenda kose natwe bashobora kutwihimuraho kuko ibyo twabakoreye guhera muri teritwari ya Masisi mu misozi ya Zabwiza barabizi, ibyo twabakoreye mu bice bya hano muri za Nyagongo barabizi, ibyo twabakoreye mu bice byo muri teritwari ya Rucuru, ibyo twabakoreye mu bice byo muri teritwari ya Rubero, muri teritwari ya Warikare, byose baravuga bati n'ubundi mu gihe baba bafite umujyi wa Uvira bashobora kujya gutya bakaba bahita babitwishyura noneho bakadukubita natwe ikitwa surprise. Ugasanga ibyitwa bya Nyamugigima ya milipuko y'amasasu itangiye kugenda igirana mu gihugu cy'u Burundi, ugasanga abaturage barahunga. Akaba ayo mpamvu rero ikomeye yamaze gutuma nyamuneka uyu mujyi wa Uvira inkingi za mwamba zose z'i Burundi bazimanwamo ndetse amanama aterana mu gihugu cy'u Burundi abarimo ba General Prime Niyongabo bagakora buri kimwe cyose kugira ngo ibi bintu baze kubigendamo neza. Mu kanya gato nabone gashize munyemerere
mbabwire inkuru imaze guturuka ku muhanda Gisegi Bakti ni hano muri teritwari ya Nyiragongo. Ngira ngo ni inkuru nagerageje guhabwa n'umutalamu ubarizwa hano rwose mu misozi y'amabere y'inkumi. Rwose yagize gutya yikoza mu ibaba rya wino, byari ku isaha y'isa 3:00 igera kuri 20. Arambwira ati mutalamu bwana Moses ati nazakatanyama z'aba FDLR zajyaga zigira gutya zigakora ikijyanye n'ubusahuzi, uwacyafite inyemeri y'ibishyimbo bakamubwira ati turatugabane, afite igitoki bakamubwira ati dukureho amabere angahe, uwanyu afite ibijumba bakatubwira ati dusigira umutanduko. Izo ngizo rwose ngo uwitwa Ekotango ndetse na Twayisiwe Jimmy Bolingo bakoresheje babasore babo bakunda gutega ambushi zidasanzwe, ngo bagize gutya rwose ngo barangije barazikubitanga duyi, barangije bamwigizayo, abenshi bahasiga ubuzima. Bishatse kuvuga ngo rero umuhanda Goma Rucuru hano ku mabere y'inkumi ahazanga Giseki Bati aha muri teritwari ya Nyiragongo ndetse no muri hano mashyamba hose ikitwa FDL bakomeje kugenda bazimaramo muri rusange. Birumvikana yuko rero ibyo ari bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma by'umwihariko ibintu bigenda neza. Cyangwa ku buhanga bw'ibyuma nagire mvuge icyo mvuze kuri iki kiganiro. Sinzi nimba u Rwanda yenda mu bijyanye n'iperereza n'ibikorwa bakora mu minsi yahera naregetse gusa n'uvuga ikintu kidasanzwe, mvuga yuko burya leta CNDD FDD na FDLR yari cyo kimwe. Birashoboka ko umuntu yoba yarabyumvise, yoba yaravuze ko nkabije canke noba ndengeje urugero mu kuvuga ibijyanye na leta y'u Burundi, ariko umuntu wari we wese yazi imitekerereze yabari abantu muri CNDD FDD arazi yuko batandukaniye na iriya migwi ya FDLR ariyo yashinzwe n'interahamwe. Nariko ndabaza ikibazo kivuga ngo mbega nimba leta y'u Rwanda ishobora kuganira na leta y'u Burundi ni nkaho yonaganira na FDLR, kandi ndazi yuko ku gihugu cy'u Rwanda uyu ari umurongo ntarengwa yo kuganira na FDLR. Nimba u Rwanda rwumva ko ushobora kuganira n'u Burundi, ngira ngo ariko ndazi ko bafite bafite ubuzobere mu bijyanye n'amatohoza n'iperereza, ariko buriya CNDD FDD kuva igifata ubutegetsi murazi ko haheze nk'imyaka ngira umwe cyangwa ibiri yariho Petero Nkurunziza yakorana n'u Rwanda, kandi icyo gihe Burundi n'u Rwanda byari bimeze neza cyane, n'abanyarwanda ndetse bari baratashe, bari barasize amatongo yabo n'ibindi bintu i Burundi, benshi bari bagarutse. Ko burya nk'abanyarwanda yenda ntibabizi, mu Burundi abanyarwanda bari bafite ubutaka, bari bafite impangu muri za quartier za Ngagara aho bita Cibitoke, nka quartier 5, iziya quartier 5, quartier 6, quartier ya mbere ya kane, ziriya nzu zose nyinshi zari z'abanyarwanda muri za Rohero, za Cibitoki, za Musaga. Burya igisagara hanini cy'Ubujumbura hari ibice byinshi byarimo abanyarwanda benshi kandi bari bifitemo amazu. Hariho n'ibindi bice nka za Gihanga, za Cibitoki, Imuyinga, abanyarwanda bari mu gihugu cyose cy'u Burundi. Rero aho batahiye igihe FPR ifashe u Rwanda, urumva icyo gihe bamwe baragurisha, abandi bararetse ntibagurisha, abandi bakagurisha amafaranga makeya, ariko abandi barabyihorera. Kuva icyo gihe rero urumva batashe, igihe rero Nkurunziza agarutse bafashe ubutegetsi batsinze amatora muri 2005, icyo gihe abanyarwanda benshi bari basubiye baragaruka i Burundi kureba ibintu byabo, abagurishije bihuta bakagaruka kugurisha neza, cyangwa abandi mbere bakaza ahubwo bakaza no kugura impangu, kugura amatongo i Burundi
ni ukuvuga ngo hari ubwisanzure mu myaka ya mbere ya Petero Nkurunziza y'intwaro n'intwaro y'u Rwanda. Nyuma rero hamaze kuba bya bindi by'uko hariho bamwe mu bihangange mu bagenerale bagiye kumenyekana, iperereza ry'u Rwanda ryagiye kumenya ko bakorana ari bo bafinansa FDLR. Icyo gihe niho hatanguye kuba agatotsi hagati ya leta ya Nkurunziza na leta ya Perezida Paul Kagame. Byari bihari mu bisanzwe no kumenya yuko CNDD-FDD ikiri mu ishamba yakorana na FDLR muri Kongo mu ntambara zose bagwanira hamwe. Nico gituma rero ngira ni kubera bari bagifite ubwoba ko igisirikare cy'u Burundi kikirimwo abatutsi benshi bamera nk'abahishije ingeso, ariko bamaze kubona ko bamaze kwigarura ubutegetsi kandi abatutsi bari mu gisirikare ataco bashobora kubagira, baciye rero basubira muri bya bitekerezo byabo, basubira muri ba bagenzi babo. Niho rero hatanguriye urwanko hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuko urwanko hagati y'u Burundi n'u Rwanda ntigwatanguranye n'irya coup d'etat ya 2015, byatanguye mbere, kwinubana byatanguye mbere. Cyo gituma rero nk'irya pretext bavuga ngo coup d'etat ba Niyombare bande, barya bose rega ba Niyombare birashoboka ko hari abanyarwanda benshi batazi yuko ba Niyombare bari abantu bakomeye muri CNDD-FDD. bari urabona Niyombare yarigeze kuba chef d'état major, yarabaye umuhanuzi mu biro kwa perezida, yarabaye umenga n'umukuru w'iperereza. Rero ivyo byose hariho bamwe mu CNDD batashima yuko hosubira kuba imigenderanire hagati ya FDLR na ziriya ntera hamwe na CNDD-FDD. Abo rero baragwanyijwe, benshi barirukanwa, abandi benshi baricwa. Muribuka witwa Hafsa Mose igihe aza mu Rwanda akareba impunzi zari zahunze 2015 agakorora amosozi, yari CNDD-FDD. Ico kintu rero icara mu kwegeye kubonwa nabi kugeza agandagurwa n'inzego za CNDD-FDD nyene. Rero ivyo hari abantu benshi bataza mu mateka. Burya rega ipolitika ya CNDD kuva kera, yaba umuhutu yaba umututsi atagomba kuvuga rumwe nabo, baramucishije ku buhomba, baramwica, adashoboye guhunga baramwica. Rero iyo niyo shusho y'intwaro ya CNDD-FDD. Rero muri iki gihe intwaro ya CNDD-FDD ibona igiramiwe n'ifatwa rya Uvira, n'intsinzi AFCM 23 iri kwiragira ku Barundi n'abakongomane bose muri rusange. Rero urumva biraboneka yuko leta y'u Burundi ifite ubwoba bwinshi kubera ibyaha yakoreye AFCM 23 mu kuja gushigikira ziriya ntera hamwe za FDLR zari muri Kongo zagwanana n'igisirikare ca Kongo. Ibyaha bakoze rega buriya AFCM 23 yarabuze ibintu byinshi, barayigwanije, barayigirira nabi, kuko burya n'ubw'igisirikare cy'u Burundi catsinzwe ariko cararusha ubuhinga atirisi igisirikare ca Kongo, cararusha ubuhinga n'ibindi bisirikare canke bari ababaza. Rero cyo gituma intererano y'u Burundi mu ntambara ya Kongo nubwo itagize ivyishika Kongo bagire ku intsinzi, ariko birashoboka ko ivyo bononye mu ruhande rwa AFCM 23 vyabaye vyinshi. Ubwicanyi yakoreye abanyamurenge buriya bwo mu Gatumba, n'ubundi bwicanyi yagiye ikora, urumva ivyo byose birayitera ubwoba, akavuga ati abanyamurenge bagiye gukomera, bagiye kudutsinda, badutsinze. Ndetse urabona ko bagerageje gufata Minembwe na biriya bice vya Mikenke bikabata kuwa amazi. None umunsi bari bagize ibitero, aho ivyo bitero baratsindwa, ndetse bivugwa yuko hari abasirikare benshi b'Abarundi bafashwe mpiri, bagafatwa mpiri na Twigwaneho na AFCM 23. Ivyo rero birabateye ubwoba cane, ibyaha bakoreye abanyamurenge, ubuhombe bateje AFCM 23, bafite ubwoba. Birashoboka n'inzego z'iperereza zabo nazo nyene z'i Burundi ko zikora, bakamenya ko hari imigwi y'Abarundi ishobora gushigikirwa igatembagaza igisirikare catsinzwe muri East Congo c'u Burundi.
rero ibyo byose muri bwa busazi bwa Ndayishimiye ashobora gufata nk'abatutsi bari mu Burundi, bari abanyamurenge bari mu makambi nk'ingwate. Rega n'abajya abanyamurenge bari Uvira bariko bababwira ngo bahungire i Burundi kugira babagire ingwati, noneho leta y'u Burundi ivuga ati rero leta y'u Rwanda nintera AFC M23 ikantera, aba batutsi bazoba babahevye, ari abatutsi bari Burundi, ari abatutsi b'abanyamurenge, ari barya bavira bagomba kwegeraniriza Burundi. Leta y'u Burundi irashobora gutangaza ati rero mukaramuka munteye aba batutsi bobo ndabamarira kuri Songoye. Rero nico gituma nababwiye nti burya leta CNDD-FDD mu bitekerezo, muri ideology no mu busazi vy'ivyo bashobora gukora ntaho bitandukaniye n'ivyo FDLR yakoze muri Kongo. Biriya byose byo kurya abantu, kwica abantu urubozo, guca abantu imitwe, bijya n'ibintu bose bagira kandi bagashira mu ngiro. Kubw'ivyo rero niyumvira yuko AFC M23 na leta y'u Rwanda mu byo itegekanya mu ntambara zishobora kuba hagati y'ibyo bihugu canke AFC M23 canke uyundi mugwi wose wotera uvuye w'abarundi ushigikiwe, bakwiye gushiramo prevision. Mbega ni gute abarundi, abatutsi n'abatavuga rimwe na leta y'u Burundi bari Burundi boshobora gukingirwa gute? Atari ivyo nimba AFC M23 canke Rega burya u Rwanda rushobora kudatera u Burundi, ariko abarundi bonyene bakabitanga bagatera u Rwanda, kuko erega iyo leta itsinzwe guverinoma ikaboneka ko iri muri feira inamana, ni ukuvuga yuko bashobora gukora ibikorwa by'ubwiyahuzi. Burya rero kubona baratsinzwe Uvira, kubona ikibuga c'indege abana ko batagikontorora, Ubujumbura bakabona ko batakibukontorora, barashobora gukora ibikorwa by'ubwiyahuzi nka kuriya bavuze, bagasotora u Rwanda baciye mu Kirundo. Hanyuma rero bigatuma leta nayo y'u Rwanda itazinga amaboko, ahubwo ishobora guca ibivuna. Senariyo rero zishoboka nezi, Ndayishimiye mu bwihebe bwo gutsindwa muri East Congo ashobora gukora igitero c'ubwiyahuzi ku Rwanda. Mu gihe rero u Rwanda go kwivuna, urumva kuko u Burundi ntibushobora kuvuga ngo twavuga ko gutsinda u Rwanda, ahubwo u Burundi buzoca bunyegagira muri bari abatutsi, inkambi z'abanyamurenge, abarundi b'abatutsi bariyo canke abandi bari muri iriya migambwe n'ubwo bo b'abahutu ariko badashigikiye CNDD-FDD, bagacisha ku buhomba. Kuko erega leta CNDD-FDD abantu benshi ntibatawe ko ari leta y'abicanyi gusa, ari leta yo gusahura igihugu gusa, atari leta ifite programme n'imwe yo guteza imbere igihugu. Rero abantu nk'abo b'ivyihebe batsinzwe b'amabandi bashobora kugira agashavu bakatangaza mbere ku mugaragaro, kuko urabona ko intera hamwe zose za FLN n'abandi bose bagwanya u Rwanda murazi yuko bahawe karibu, bahawe ikaze mu gihugu c'u Burundi, bagakorera imyimenyerezo, bakarunda ibigwanisho. Rero urumva bashobora kwihenda muri bwa busazi bwabo, bagakora igitero c'ubwihevyi ku Rwanda. Ico gitero c'ubwihevyi rero nibaza ko coronka igisubizo gihagije cyane kivuye mu Rwanda, ku buryo rero baca bavuga ati mbo ko dutsinzwe impande zose, reka bakore nka kujya kwa guverinoma ya Habyarimana, bace bahitanisha kiramututsi n'undi muntu wese atavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD. Rero ivyo amakungu akwiye kubimenya. Nakamo duteye amakungu, nakamo duteye ibihugu byose byo muri aka karere bitifuza yuko ibyabaye mu Rwanda
byongera kandi kuba ibyabaye i Burundi 1993 byongera kandi kuba aho leta ihaguruka igahitanisha itongora abatavuga rumwe nabo leta yabo mu bwoko itabona neza. Rero icyo gituma nako ndavuga yaba AFC/M23 turaye kwa Rwanda muri izo ntambara canke umugwi w'abarundi woba ugomba kwinjira gutera Burundi gutembagaza leta y'u Burundi boshira mu nteguro ibijanye no gukingira ubwoko bw'abatutsi bari Burundi canke n'abahutu abita abahutu batoba bashigikiye umugambwe CNDD-FDD kuko bishobora kuba karyo ko guhitanisha abo bantu bose. Nubwo nababwiye mu kiganiro mperuka kugira ntibirababaje kubona Uburundi atasomo bakuye mu byabaye 72 93 8 mu Rwanda ibyabaye 94 ibyabaye muri Kongo imyaka 30 irashize kubona Uburundi butigeze bukuramwe isomo birababaje cyane nagahinda. Ariko biriya vyiyumviro byihonyabwoko vy'ukwanka abantu atacubaziza bijya bimeze nk'urumogi bijya bimeze nk'ingwara inka kurya imbwa ushobora kuyibona ifashwe igasara igatangura kurya abantu kandi yahora ibana neza n'abantu. Byo rero mu nteguro yo gutabara yo gukingira kuko byabananiye guhonya abari mu minembwe ndetse binabagoye guhonya abari muri biriya bice byose bya Easter. Ubu rero bari mu bwihebe bashobora gukora igikorwa cy'ubwiyahuzi. Rero ngomvye kukubwira aya makuru birashoboka ko utayazi neza fatiye kuri iki kiganiro ihejeje gushira ku rubuga. Hanyuma rero ndetse no gutabariza abarundi kuva kera hariho imigwi ya za Fokode ya Zande yamyitabariza abantu mu bwoko bw'abatutsi cyangwa batavuga ari kimwe na CNDD-FDD ko hariho integuro y'ihonyabwoko. Ariko abantu benshi reka n'igihe mu Rwanda bavuga ko hazoba ihonyabwoko abantu benshi ntibavyemera ntibabona ko bikunda. Ariko rero amahanga yamayirizariza aya mahanga ariko arasamaza ahubwo ibyakozwe n'aba bantu ba FDLR batashoboye kugwanywa ngo barandugwe ahubwo bigatangara kubona amakungu n'ibihugu bimwe bimwe bihambaye Amerika, Burayi, South Africa bashobora kuja inyuma y'aba bantu bakabashigikira. Twarabonye ko babashigikiye mu ntambara batsinzwemwo Igoma ni Butare. Rero twongeye gutabaza inkumbi itaragwa i Burundi kuko bari abantu n'ivyihebe baratsinzwe bagerageje kuja guhonya mu minembwe vyanse. Ubu rero bari mu bwihebe bw'ivyo byaha byose bashobora gukora rero igitero cy'ubwiyahuzi giciye mu Kirundo canke mu Yinga canke mu Cibitoki bakiyahura ku gihugu cy'u Rwanda. Rero ivyo bisanzwe bizwi byarakozwe integuro imyimenyerezo aho Burundi bwegeranije aba FDLR interahamwe zose aba FRN aho Burundi bwegeranije za Wazalendo ndetse birashoboka na bamwe mu gisirikare ca Kongo bamwe mu ba mercenaires ba Colombia canke interano zo muri South Africa canke muri Tanzania barashobora kuba barabaye muri izo nteguro zo gutegura guhonya abatavuga rumwe na CNDD-FDD canke abo CNDD ibona ko badakwiriye kuba Barundi kuko Tshisekedi yabona ko abanyamurenge canke abatutsi badakwiye kuba abakongomane. Rero ivyo turatabaje turaburiye ivyo bihugu biri muri izo konfi bitegekanye uburyo bashobora gutabara n'abo bantu. Ariko kandi n'abandi nyene bari Burundi turazi ko mu gisirikare cy'u Burundi kiracarimwe abasirikare benshi mu bwoko bw'abatutsi n'abandi barundi bari mu Burundi badashigikiye iyo programme CNDD-FDD. Erega bitegure ukuntu nabo bashobora kwigwanaho ntibafatwe nka za grassroots nka za ntuze bya bihori bafata zanzige bafata
bakotsa. Rero ivyo babe magabo, abatutsi bari Burundi, abahutu batarabwa ryiza na CNDD FDD, babe magabo, babe maso, bashobore kwigwanaho mu gihe ubutabazi bushobora guteba, babe bamenya uko bashobora kwigwanaho, kuko leta nsazi yatsinzwe muri Kongo, yatsinzwe mu misozi ya Minembwe, n'ishavu ryinshi n'ubwihebe, barashobora kubafata anotaje maze rero bakabarimbura. Nakamo rero duteye kugira ngo abafite icyo bokora bashobore kugikora, nuko Imana ibagirire neza kandi kingire abarundi n'Uburundi bo mu moko yose no mu ndimi zose, kuko nanone twese turi umwe, abanyafrika turi umwe, tugowe rumwe ubukene n'intambara ziduhagaze ku gakanu, ariko twifuza ko umunsi umwe bizoba umugani ku mugabane wa Afrika. Murakoze.